Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye ikaze ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure hano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye abandanya amanama n'abo mu nzego zo kwivuna abansi hamwe n'abajejwe umutekano umukuru w'igihugu c'u Burundi hariko aragirisha inama abo mu rwego rw'umutekano bo mu karere ko hagati iyo nama ikaba iriko ibera mu mwiherero ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi kuri uwu wa kane Ruheshi 2024 vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure nayo kandi muri ano makuru ndabugushikirize uko parake yanditse icaha co kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu hakoreshejwe umupfumu na Guillaume Gahungu baraganiriye umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu bakoresheje uwitwa Emmanuel Nikazohera batazira muhuza w'Ubutaganzwa ni mu ntara ya Ruyigi barondeye mu ntango za Ndamukiza 2023 nk'uko vyumvikana mu butumwa bwa audio yarungikiye Guillaume Bunyoni uyu Guillaume Gahungu yaremeye ko Emmanuel Nikazohera ashoboye kwica umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete yavuze ko hari inkuru ihambaye yo kwizerwa Guillaume Bunyoni yarungikiye amahera Emmanuel Nikazohera yongera amugurira ipikipiki kugira mwumvishe ko yokwica umukuru w'igihugu bumvikanye ko hazomurungikira impembo hamaze kurangiza igikorwa abashijwe ku kijanye n'intumbero yo kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje amagetengete Guillaume Bunyoni yaremeye ko yaronse ubutumwa buciye muri audio arungikiwe ariko ubwo butumwa bwavuga ko Emmanuel Nikazohera ashoboye kwica umukuru w'igihugu Guillaume Bunyoni yavuze ko atemeye ayo makuru ahubwo yahisemwo kuryosha uyo Emmanuel Nikazohera kugira muronke ko umuco ukwiye kuri ivyo bintu vyavugwa abumva igifaransa murashobora kwisomera uko parake yavyanditse mu gifaransa tubisanga ku rupapuro rw'indwi mu rwandiko rw'impapuro 17 rusigura ivyo parake nkuru y'igihugu yagiriza General Bunyoni na bagenzi we ariko hari utubazo twinshi umuntu aheza akibaza nk'uko duherutse kubitanga mu kiganiro agahaze co kuri wa 31 z'ukwezi kwa gatanu 2024 nk'uko benshi mwabidusavye reka twishure utwo tubazo mu nyandiko mbega uwo mupfumu avugwa arabaho koko ego cane arabaho Emmanuel Nikazohera batazira muhuzi aba ku mutumba Musenga komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi ababanyi biwe batubwiye ko asanzwe azwi nk'umupfumu havura indwara zitandukanye abandi batubwiye ko hafasha abanyororo kuva mu mabohero ngo agiye kuraba umunyororo akamuha umuti nta ndwi ihera uwo muntu adatorotse cange hatarekuwe uko niko twabibwiwe ariko nta kuri kwavyo tuzi twabajije ababanyi biwe ko hari abategetsi babona baza kwa muhuzi batwishuye ko muri irya minsi yaciye ivugwamwo ifatwa rya Bunyoni ni ukuvuga muri Ndamukiza 2023 bari bamaze iminsi babona abantu baza gutora muhuzi kw'ipikipiki aho banavuze kandi ko hari abantu bamuguriye telefone igezweho ya Android inyuma y'ifatwa rya Bunyoni hari abantu bo mu nzego z'umutekano baje barafata muhuzi baramujana mu modoka ya pick-up acamara igihe kitari gito hatazwi irengero ivyo navyo turavyemeza kubera na twebwe twaramutabarije mu ntango za Rusama 2023 vyavugwa ko yanyurujwe n'abacungera perezida Ndayishimiye twaramenye ko hari ivyo yabashijwe mw'iperereza ry'u Burundi mu nyuma yarasubiriye araboneka abaho ataco yinona
mu kibano vyaravuzwe ko Muhuzi ariko akorana na Bunyoni ariko abantu bari bibaza ko ashaka kumufasha gutoroka ibohero. Ama audio parake ivuga arabaho koko? Ego cane harabaho. Abayafashe turazi ko yahanahanywe kugeza aho ashikira General Bunyoni. Muhuzi yafashwe amajwi atabizi n'abantu bamutumiye, baramwunguruza bamujana ahantu mw'ihoteri, baramubaza imigenderanire afitaniye n'abatwara Uburundi, uko yobigenza kugira yice Perezida Ndayishimiye, ivyemezo ko abishoboye, ico asaba kugira abikore. Abo nibo Muhuzi yabwiye ko afitaniye imigenderanire n'umukuru w'igihugu, ko yahoze havura umuvyeyi wiwe, ko yafashije CNDD FDD ikiri ku rugamba, yongera arashinga ibiheko mu ngoro yayo no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Muhuzi yarivugiye ivyaha bikomeye cane bifise ico bipfana n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza n'aboba barabimutumye. Ku kibazo co kwica Perezida Ndayishimiye, Muhuzi yemeje ko yoshobora kumuhenda ko abangamiwe, akamuha umuti witwa uwo kumukingira ariko hari uwo kumwica. Avuga ko hariko yoba yarabikoze no kuri Nkurunziza. Bunyoni yahuriye he na Muhuzi? General Bunyoni ntiyigeze ahura n'uyu mupfumu Emmanuel Ntikazohera, ahubwo yahawe izo audio mu ntumbero yo kumwumvisha ko bishoboka guhindura ubutegetsi hakoreshejwe uyo mupfumu. Igihe asambishwa, General Guillaume Bunyoni ntiyahakanye izo audio, ahubwo yasiguye ko yashaka gutahura neza ivy'ingene uwo mupfumu yoba yarakoresheje mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Ivyo parake ntiyashimye kuvyandika kandi ntiyashimye ko bivugwa ku mugaragaro, ari nayo mpamvu ico caha kiburanishwa mu mwiherero. Ipikipiki ivugwa yarabayeho? Ego cane, ipikipiki yaraguzwe. Mu vyo Muhuzi yasavye kugira akore ivyo kwica Perezida Ndayishimiye harimwo ico mufasha kwiyunguruza be no kumwubakira inzu nziza. Yaranavuze ko abandi bari bamuhaye inka 3 za kijambere zica zirapfa, arerekana n'aho zaba. Muhuzi avuga ko bakunda kumwemerera vyinshi ariko abashikanye ku butegetsi bakaca bamwibagira. Ni gutyo yaguriwe ipikipiki, yongera yemererwa ko ibikurikira azobihabwa amaze guheza igikorwa. Igitangaje, ipikipiki yaraguzwe ariko ntiyahawe Muhuzi nk'uko yabimenyesheje mw'iperereza. Abayiguze baherutse kumufotora ayicayeko, baca bamubwira ko bazoyimurungikira, biba bihereye ngaho. None ipikipiki yagiye hehe? Nta nyishu dufise. Ubwo Bunyoni ntiyaguye mu mutego? Ingene mu mwanya muto hadutse amakuru y'umupfumu ashobora kwica umukuru w'igihugu, ayo makuru akaca ashikira Bunyoni nawe akavyemera, agatanga amahera yo kugura ipikipiki itanatanzwe. Biratangaje. Mu minsi mike yemeye ivyo bintu, haciye hatunganywa ifatwa ryiwe, yongera aragirizwa ivyo kwica umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete. Iperereza ryamenye gute aya makuru? Ninde yatanze izi audio mw'iperereza? Ibi bintu bisa nuko kuva mu ntango wari umutego wo kuronka icemeza ko Bunyoni ashaka kwica Perezida Ndayishimiye. Kubera iki Bunyoni akurikiranwa wenyene kuri kino caha? Hari abantu benshi bagize uruhara kugira Bunyoni amenye ivy'uyu mupfumu no mu bijanye no kumugurira iyo pikipiki ivugwa ariko itarashitse. Iki caha nimba carabayeho, abo bose bakigizemwo uruhara bokurikiranwa kubera bose bari bazi ibiriko birakorwa. Emmanuel Ntikazohera batazira Muhuzi yaremeye ko yokwica Perezida Ndayishimiye, yongera aremera impera yo kubikora. Ni gute parake ifise aya makuru yose ariko akaba adakurikiranwa? Kubera iki sentare yanse ko Muhuzi aza kubazwa kandi Bunyoni yariko aramusaba ko bamuzana? Hagati ya Bunyoni na Muhuzi ninde afise uruhara runini mu mugambi wo kwica Perezida Ndayishimiye hakoreshejwe amangetengete? Muhuzi yiyemerera ko afise uruhara mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza, akavuga n'ababimutumye. Ni kubera iki caha naco parake itagitohoje ngo inagihane?
hagati yo kwiyemerera kuba yarishe umukuru w'igihugu no kwemera ko yokwica uwundi mukuru w'igihugu ni ikihe gihambaye? Parake ivuga ko Bunyoni afise uwo bakoranye mu kurondera umupfumu yokwica umukuru w'igihugu. Hariho abatumwe kumurondera bongera bamufata amajwi. Hariho abamuguriye ipikipiki bongera baramufotora yicayeko. Hariho abamuguriye telefone ya Android barayimushikiriza. Abo bose bari bazi umugambi wo kwica Perezida Ndayishimiye hakoreshejwe amangetengete. Ni kubera iki parake abo bose itabakurikirana? Ni kubera iki parake abo bose itabakurikiranye? Hano niho hanyegeje ibanga ry'urubanza rwa General Bunyoni. Birashoboka ko Perezida Ndayishimiye azi neza ko ata mugambi wo kumwica wariho, byose bikaba ari umutego yateguye wo gufata Bunyoni gusa. Nimba ibivugwa mu rubanza byose ari ukuri, naho hazoba hakenewe amatohoza akomeye cane ku bijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Abarundi barakeneye umuco kuri bino bintu. Inama nshingamateka na nkenguzamateka ntizikwiriye kunuma kuri bino bibazo. Hariho izina twashimye gufuka muri runo rwandiko rwa parake. Si parake yarufuse, ni twebwe twahisemwo kubikora gutyo. Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Ico utegerezwa wewe gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru y'ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.